Yari umwami Mwambutsa baramuzana buhoro azara izo ntara zose ngaho ararengana mpaka arashikira ngaho kuri aya mazi arakira aya mazi aranwa arumva ko amazi ari amazi aryoshe cyane. Bahita ku mazi y'umwami kubera ko umwami yarayakunda cyane, yaraje arayanwa yumva aramujyuhi yemera ko azoza aratuma baza ko yamuvomera. Yari umwami Mwambutsa bwa mbere na mbere yabigitega araza rero kare na kare bagendera ku maceri baramuzana buhoro azara izo ntara zose ngaho ararengana mpaka arashikira ngaho kuri aya mazi. Ashitse ngaha barashira hasi arakira amazi aranwa arumva ko amazi ari amazi aryoshe cyane kugeza naho agenda agasubira iwabo igitega aho yarahangamye. Hanyuma rero mu nyuma akama ayatuma abantu, abo bantu rero acaraba amakarabiya, abaha amakarabiya bakama bazi iminsi yose bagenda barahererekanya mpaka kugera n'igitega. Aho rero yimukiye acaraza aza kuba ngaho Muramvya kuca kuba kwa kundi nyene amazi yaguma agenda ku makarabi, iminsi yose uko yumva akeneye amazi bama bagenda bajana ku makarabi mpaka ni Muramvya baherekana ku mutumba kugera igitego. Ibi by'imboga mu kuza hariho umutama yitwa Paul Mirerekano. Paul Mirerekano rero yari umuntu w'umugronome yaragenda agatembera mu bihugu, hanyuma ahagarukiye azazanye imbuto z'imboga. Yaracarashika ngaho iwacu aha muri Kibogoye arazitanga, agiye kuzitanga zihereza abarimyi batangura kurima buhoro imboga ziratinda ziragwira. Izo mboga barazihererekanya kugera rero no mu ntara nk'ubu baramaze kuzijukira kuzirima. Izo mboga zarantunze, izo mboga kuko kuva mu bwana bwanje nawe ukaturima imboga nta kazi ndigera njya gukora atari kurima imboga gusa. Izo mboga nazikuyemo umugeni ndazobakamwe inzu nongera ndaziguramwo n'ikivu cy'itongo. Urumva izo mboga zaragize akamaro kugeza n'ubu.